ukoresheje image uri kuragaragaramo muri uwo mwanya comportement yawe umuntu ashaka kukubona urengana ariko uko akomeza kukubona akabona comportement ziwawe aravuze kuvuga ati kino kintu no gihindura ariko ndabiye kuri naka ariko mutanavuganye Brian uri kurambwira ibintu bikomeye cyane n'amajambo uri kurambwira asa nayakomeye muri bino bihe turimo ariko dufatiye ku ubuzima busanzwe butandukanye n'ishusho umuntu abona muri film mu buzima busanzwe Brian abayeho gute ameze gute Brian mu kibana gerageje nko uko nabonetse muri filme nabonetse nsinda ntaha amajoro kubera stress ariko mu buzima busanzwe nta n'inzoga nshobora kubona kubera iki okay muri make abantu benshi iyo ahuye n'ikibazo kanaka akenshi ntibihutira kubiganiriza abantu cyangwa iki n'iki aba yumva ko yopfuma aboregwa kugira ngo bikunde ubwo babushire yibagize nyene stress afise wiyahuza inzoga zirenga nka zijya zose zenga ikazi ya yose cyane zo bari stress zingana gute zotuma Brian abona umenga yo kwiyahura ko byatuje wisanze mu gitanda cy'undi mugabo niba byoroshe no wabwira no kugenda gake no gutekereza kure ukaraba eske generation y'imbere yanje kuko wajya ikintu cyose ukora akenshi dukora twebwe haba hariho kurabira kuri naka ameze uko nanjye nomera nkawe ni kugenda inama numva nobabwira kumenya kumenya kuba muri bike ufise no kugenda gahoro nyene utarabiye kuri naka ngo ya fisiki abayeho gute kuko akenshi nivyo bituma wisanga ahantu nawe ubwawe utazi Yana none kubera ko umukobwa wari wese kenshi mubajije kubera ko yagiye muri izo ngeso zitari nziza aca kubwira ngo hari impamvu z'ubukene n'ubukene bungana gute bwo tuma usheta ubuzima bwawe Yesu bakunze bamira ko tip 257 mu nkundire ntangurenda baramutse ndayifuza amahoro y'Imana abane namwe nkuko bisanzwe mwamaze kumva ko each one boy Valas Kira from Jet Paradise KBBC turi kumwe rero n'umwigeme mwiza muramura imbere yanyu ndi kumwe n'umwigeme mwiza abantu benshi ndazi ko muri baza ati ninde reka mvuga ati nanje tushaka tugira tumwumvire rimwe ariko mu minota mike cyane reka ndamwakire amatubandanye tuganire cyuti yanje karibu Murakoze cyane wondugiriza agajwi gatoyi ngo twumvikane bye Murakoze cyane umeze neza cyane ndabona umunsi usa n'ugera ku musozo uri kugera ku mugoroba wiriwe bon meze neza nahibi umuntu akubonye ijya mbere yo guhamagara ngo iki amazina y'abavyeyi cyane yariyo yose yabo ayubuhizi wiyongereye ko haragazana ayubuhizi ariyo ryamenyekanye cyane ko nanje wumvise ko navuze ngo nitwa one boy izina ni Iradukunda Briana Briana umuntu yumvise Briana atahura iki Briana ninde Briana ubusobanuro cyane hari ukuntu umuntu yivuga akavuga ati Briana ni nk'umwana wa gatanu Briana avukana nyene kujya kuntu nyene umuntu nyene ariko ku mazina y'abavyeyi ni Iradukunda Odeli Briana jaje gute Briana ni Sirino ni nagitazirana gari tazirana
ni ryaje gute Brianna? Ryaje gute? Navuga ko ni izina nk'izina ry'akazi sinzi. Okay, kugira ngo rero rive kuri wavuze iradukunda nde? Oderi. Kugira ngo rive kuri Oderi rize kuri Brianna byagenze gute intambwe ku yindi? Intambwe ku yindi. Ni muri filme nko mubivuga. Rero Brianna akiri muto akitwa Oderi. Yarameze gute mu buto bwiwe? Mu buto bwiwe? Yaragorana cyane. Yari umwana kubagana. Yakunda gushwana. Adakubagana. Yagorana gute? Yatekanye mugabo agorana nyene. Gute tubwira amadetaye bukebuke. Kugorana kwanje. Nubwo gusaba nk'ibintu bivunanye muri make. Ibintu ubona nawe ko benga birarengeye. Oderi arashitse kuri Brianna kubera akazi, kubera ibikorwa ariko arakora. Mbega ibyo bikorwa bye byarinze mwita Brianna, we abifata nk'iki? Abifata nk'ivuga butumwa. Byaje mu ivuga butumwa ni nakazi kajanye na ivuga butumwa. Usanzwe uri n'umukozi w'Imana? Kubwiriza umuntu ntabwo ari kuvuga ngo ni vy'Imana gusa. N'umuhanuzi. Uburyo bwose bishobora umuhanuzi kanaka. Ku buryo nk'umuntu ashaka kugira ikibazo akavuga ati je no hashika nka basi nimwebe n'abantu ushaka kusanga bavura umuntu bakoresha amajambo. Benamo bakora nk'imuri kwa Rojanti canke usanga babwira umuntu bakamuturiza kubera ibintu yari yabaye ukuntu nyene. Ni muri ubwo buryo? Ntabwo ari muri ubwo buryo nyene cyane, ariko ni bise nk'ubusobanuro bumwe basi nyene. Urashobora kubwiriza umuntu utavuze. Ukoresheje ibimenyetso. Ukoresheje image uri kuragaragaramo muri uwo mwanya, comportement yawe. Umuntu ashobora kukubona urengana, ariko uko akomeza kukubona akabona comportement ziwawe, aravuze kuvuga ati kino kintu no gihindura, ariko ndabiye kuri naka, ariko mutanavuganye. Brianna uri kurambwira ibintu bikomeye cyane, n'amajambo uri kurambwira asa n'ayakomeye muri bino bihe turimo, kubera ko ni n'abakobwa bake ukumva ko umenga uko bateye, uko batambuka, uko bagenda baboneka nk'inyigisho ku bandi. Ni bake babivuga muri no minsi. We byagenze gute kugira ngo wumve ko uko uteye nuko umeze byo binyigisho ku bandi? Ariko inyigisho zose ntabwo ziba ari nziza. Hari basi we ufata ko inyigisho utanga wewe wirabye ni nziza canke nimbi? Ni nziza. Byumvikane ko wewe urabye uko uteye nuko ugenda, uko ubayeho mu kibano, bisigure ko wewe ubwawe ubona ko utanga inyigisho nziza ku bantu. Byagendeye gute kugira ngo wumve uwo muntu uri muri bino bihe tubona ko abakobwa benshi bari kuri high level y'ibintu byo kwica imico n'akaranga, byo kugira ibintu nyene basanga mwenga si byiza cyane. Nyene ariko dufatiye ku ubuzima busanzwe butandukanye n'ishusho umuntu abona muri film. Mu buzima busanzwe Brianna abayeho gute? Ameze gute Brianna mu kibano? Gerageje nko uko nabonetse muri filme, nabonetse nsinda ntaha amajoro kubera stress, ariko mu buzima busanzwe nta n'inzoga nshobora kunywa. Mu buzima busanzwe Brianna mu bantu bagendana, mu bagenzi bamufata nk'iki? Bamubona gute? Nta nubwo nkunze gutunga benshi. Nta nubwo nkunze, usibye ko ntanatunga benshi. Ko bamfata ndi umuntu atuje. Uri umuntu atekanye. Mu kibano uri kuragenda abantu bashaka kukwigira akakarorero. Bitewe n'ivyo mwese atahura.
tuvuye mu buzima busanzwe twinjiye mu buzima bw'akazi bwa filime wagaragaye muri filime bataziriye aga yabonetse ku rubuga rwitwa Gitega Film uboneka muri pariti ya kabiri usa n'uwasinze cyane ku meza wariko hari ibinyobwa biteye ubwoba byinshi cyane kubera iki okay. Muri make abantu benshi iyo ahuye n'ikibazo kanaka akenshi ntibihutira kubiganiriza abantu cyangwa iki n'iki aba yumva ko yopfuma aboregwa kugira ngo bikunde ubwoba bushire yibagize nyene stress afise nawe bisigure ko uwo nawe muri rya filime muri rya mwanya sari stress nyinshi zatumye usinda kujya uboregwa nka kujya wiyahuza inzoga zirenga nka zijya zose zenga ikazi ya yose cyane so bari stress zingana gute zotuma Brianna abona umenga yo kwiyahura na nubwo biba ari ibintu bya danje sivyo ko umuntu nyene biterwa n'uko umuntu yakira ibintu ni ikosa ringana gute umuntu yo gukorera ryo tumubona kumenga isi yakurambiye mu buzima busanzwe meme n'ubuzima bwa filime kuko ajye ubuzima bwa filime dufate ni kinyoma yo kubikina mugabo kuraba kuri benshi kuko ni true story ku bandi ariko twebwe dukina bivanye ni koma abantu bitwara muri societe aho tubaye ubuzima nyene bwa kino gihe uri kuraraba ijya comportement wifashe mu ujya mwanya kujya kuntu wiyakiriye mu ujya mwanya bikanka ko wigumya ku buryo ubona ko wopfuma ufata ayo warondeye yose ukayahereza kuri stress mu kwiyahuza inzoga uri kuraraba ijya comportement ni nziza canke abantu bameze kujya bo kwifata gute ntago ari nziza kuko desha uba wibaza ko uri urarondera umunezero ariko ku by'ukuri uba uri kuwuhigira aho utari kuko bikumara stress akanya gato ariko muri uko kwimara stress hari igihe usanga wuguruye umuryango w'ibibazo byinshi nawe ubwawe utatekereza ko dushaka kubaka kuba bararabye filime bararabye ko barabonye ko nawe ubwawe hageze igihe uraboregwa uranasinzira urabura imbaraga zo gutaha ushobora n'umukozi wo mu kabare yari n'umuhungu ntiyari n'umukobwa tuvuga ati agutahanye go yari ntiwari guhura n'ibibazo byinshi ariko ari umuhungu urumva ko wari gushikirwa hora n'ibibazo atari ko watahanwe n'umuhungu nawe atashaka guta mu bibazo mbega nkajya aho wacu usanga utahanwe n'ikirara ntubona nawe ko ari gusanga witeye ibibazo birenze niyo mpamvu nyene mvuze ngo ushobora kwibaza kuri kuragabanya stress cyangwa uri kurahiga umunezero ayo ugasanga wuguruye imiryango n'ibindi bibazo byinshi nawe ubwawe udashaka kwikuramo atabanga rigiyemo Brianna ni gute yiyumva mu gihe yisanze mu bibazo nka bijya mu nyuma agaza gutora ubwenge agasanga ibyo yakoze swate bwa rubono canke kwara kutamenya canke nyene kujya mwanya wo kwicuza ni gute Brianna yiyumva ni gute wiyumva mu mwanya wo kwicuza nyene abara kababaro nyene kwicuza bitagira uko bingana muri make utanaronse umuntu akuba hafi nyene dufate ko ari urose umuntu akuba hafi byari guhera ko wari warose kuba hafi muri ujya mwanya urose ukuba hafi kurabona n'ivyasubiriye byace bituza ariko byatuje wisanze mu gitanda cy'undi mugabo niba byoroshe niba byoroshe urumva rero ko bijya bintu byo kunywa inzoga nyinshi usanga witaye mu kandi kaga nyene uba wuguruye umuryango y'ibibazo byinshi nyene Brianna turi mu bihe abakobwa benshi cyane abana bakunda kugwa abana ba Demire dufate abana bavutse muri kino gihe turimo cyo muri Demire kombye guhera muri Demire kombye sanga mengana abantu bashusha cyane barurumba cyane mwa bino bihe uri kurabona ko abana cyane b'abakobwa bariko baraza mu ngeso ubona ko mengana sinziza
mbega wowe babwira iki nk'umukobwa bagenzi we no ikintu wabwira bari mu ngeso nyene zitameze neza nawe ubona ko kweri ari zo kwica imico n'akaranga by'umuntu canke by'igihugu ikintu wabwira no kugenda gake no gutekereza kure ukaraba eske generation y'imbere yanje kuko harya ikintu cyose ukora akenshi dukora twebwe haba hariho kurabira kuri naka ameze uko nanjye nomera nkawe ni kugenda inama numva nobabwira kumenya kumenya kuba muri bike ufise no kugenda gahoro nyene utarabiye kuri naka ngo ya fisiki abayeho gute kuko akenshi nivyo bituma wisanga ahantu nawe ubwawe utazi Briana none kubera ko umukobwa wari wese kenshi mubajije kubera ko yagiye muri izo ngeso zitari nziza aca kubwira ngo hari impamvu z'ubukene n'ubukene bungana gute bwo tuma usheta ubuzima bwawe nyene ni kwa kutamenya gutungwa n'ivyo ufise canke kutanyurwa n'ubuzima bayemo kubera ko bivanye n'ukuntu buri kurigereranya na naka uca ubona we kukenye kubera ko nyene ubona hari byinshi afise nakarasohoka nakarambara ku impuzu igezweho imusohokerako nawe ugaca ubona ko nyene ukenye ukabona ko ubuzima bwanse ariko siko byari bikwiye kugenda nkawe we Briana uri kurabiraba ubona uvuga ati byo baba bikwiye kugenda gute ku mwana w'umukobwa cyane cyane bano bakobwa bagifise mu mutwe hataruzura ibibazo canke hataruzura guhangana cyane n'iyisi baba babona ko menga kugira ashikira ubuzima bwiwe bwihuse nuko yosheta ubuzima bwiwe sinzi ko ari byo babona muri filime canke iki wewe kubwawe ubona wabwira iki cyo nababwira nuko icyambere no kutangura kumenya kwihangana cyane no gusenga kuko na hamwe Imana itogukora sivye ko atanu ubuzima bubi umuntu abarimo ari ukutihangana canke nyene kudanyurwa n'ivyo afise babwira ko muri make wokora bikenye nushoboye hanyuma ukanahereza Imana ikintu wumva ushaka kuko nta kintu na kimwe Imana itoguha ntakibaho uvuze neza cyane umuntu yaba akwiye kubumbwa n'ivyo afise kubumbwa n'ivyo ufise barabiye kuri wowe muri rya filime Aga sinzi ko umuntu ariko atwumviriza yo amaze kuyiraba utarayiraba ndibaza ko banza gusimbira ku rubuga rwa Gitega film akabanza kayiraba ni parti ya kabiri wabonetsemwo ariko naravye na parti ya mbere gaze kubitahura cyane nibwo bibona cyane arabiye ni kuri wewe warabanye kuwinjiye mu kabazo gato uriko usa n'uriko ratwiganira ko ngene byatanguye wabona kumenga byahereye muhira mwashwanye na sister wawe niho bisa niyo yabaye nk'intandurutso rero ikarabira kuri wewe yo kwigiki kuri bijya byakubayeko kugura na wewe wanashwanye n'umuhungu cyane tuvuga ko washwanye na Sheri washwanye n'iki washwanye na relation ya sister wawe no bari bafitaniye urukundo menga ntihenze menga byarubye nyene hajya ikintu novuga buri muntu wese ukwiga kwitahura no kurekura ikigiye kuko uko bivaye nuko nje ndabyumva ntahura ko umuntu akuze akora ikintu kubw'amahitamo yiwe ni kwiga kurekura ikigiye hamugasanga ibije nyene no kutihutira kurakara kanini utabajije impamvu ibintu byabaye cyangwa wihite wifatira umwanzuro buze amajambo akomeye cyane musanzwe hari abantu benshi binanira kwiyakira kwakira kurekura ibintu bimucitse yabyakiriye umengana Imana ije muri we bigiye bikanka kwagira gute kwabirekura mu bisanzwe kandi cyane biraboneka ko muri bano bantu runo gwaruka rukiri ruto cyane nigo rushuje cyane mu bijanye n'ibintu bisayangana ibintu bikayangana mbega we uri kuraraba wigiranije nabo runo gwaruka rukiri ruto cyane
utarafita n'amaraso ashushe gukora ahubwo bo bagomba ko ibyo barose umenga bibaguyeko bo babwira iki ubahanura iki nk'umwigeme cyangwa nk'ugwaruka muri bo kino babwira nuko igihe kiracahari igihe cyo kunezerwa ni kinini kirahari imyaka yose urashaka kunezerwa ukumva ubishaka ndetse n'umuntu wumva wifuza kuzohorana nawe mu buzima bwawe igihe kirahari cyo kuzohura nawe niyo mpamvu umuntu ikigiye ukakukirekura kikagenda kuko hari ikintu cyangwa umuntu aza mu buzima bwawe Prisi akomeza kuguma mu buzima bwawe kanini ugasanga ahubwo ukamenga niwe yugaye imiryango y'imigisha yawe kabisa biriya turi mu bihe mweno bihe hari abagabo benshi canke abatama benshi barabise n'izina bitago bashuga daddy bariko barakoresha amafaranga kugira ngo bashobore gutwara kazoza k'abana bato sivyo bashoboye konona kazoza k'abana bato mbega wowe iyo ubibonye mu kibano ubyakira gute nk'umuntu numvise umenga urashaka kuba uzi n'Imana ni gute usengera abandi bantu batoyi bariko baricwa n'izo ngeso Imana yakwiye kugarukira abavyeyi ba kino gihe cyane kuko hajya bavuga ngo isase riva ku cyuma kuko bavuga ngo abajene ba kino gihe ngo nabo nk'abavyeyi ba kino gihe bavuga ngo abana bubu ngo twarananiranye iki n'iki ariko ntibamenye yuko byose biva kuri bo gute kuko kera nta mwana yashobora kugenda gusaba ikintu papa wiwe waca kuri mama wawe akamushikira ahumbye ati umwana akeneye niho no kububaha byava umuvyeyi mama warashaka kukubwira ikintu ukagifata ibisanzwe ariko urinze ubona umupapa avuze yavuga rimwe kumva gatanu ariko ubu uzobona umupapa asumbana papa wawe biriko arakubwira amajambo atarimo n'urupfasoni nyene tubona ko abantu bose mumenga murangana nta cyubahiro nyene gisubira kuhaba abapapa bameze nk'uko abantu bigitsa mu mazina ngo abashuga daddy kubera amafaranga kubera ibyabo bafise bisayangana bakagomba kubishukisha abo bana bato we kubgaho niye mpanuro batekerera nk'umwana muri bo bangana nabo bariko barahohotera impanuro nobaha nuko sanguru yano mushaka ko biragoye nuko prema bogerageza kuraba kuko hajya bavuga ngo imbuto urima niyo wimbura bijya uba uri kurakorera umwana w'ubundi nawe uwawe ntubuzi ibyarimwo ntubuzi ejo bizogenda gute kandi ugasanga urababaye ngo umwana wanje ukuntu ariko ntumenye ko ari bimwe nawe wakora kabisa usibye ko haba harimo no guhohotera agateka k'abana niko nobivuga ariko turi mu bihe abo bakobwa nyene ko rahohoterwa bo babifata nk'akazi bo avuga ati go ugiye kumuhanura ahubwo kufata nk'uko menga ntukomeye fata nk'uko menga ahubwo ni wewe ubuzi by'utanga kugira ngo nabo bakwiteho bo nabo abo bakobwa nabo bameze bari muri ubwo buryo nabo babwirike ariko nyene n'ubuzima muri make nyene gisho no babwira nuko buri muntu wese yo kwiga kuba we nyene we nyawe akareka kuba uwundi muntu akareka kuvuga ngo naga reka nishire mu kigero ca naga kuko uwundi mwana ashaka kuba avuka ahantu buri kintu cyose ashatse akibona nawe ugashumugira umugenzi ugashaka kwigereranya nawe n'ahandi nyine zangeso mbi uzoza akaguha ibihumbi 100 akakubwira icyo ashatse cyose uzomwumva kubera ko azoba aguhaye icyo ushaka ni ukwiga kubungwa n'ivyo dufise
nyene no kunyurwa n'ubuzima tubayemo. Ikindi no kumenya inshuti abo gishobora kugira inshuti, kuko iyo ugize inshuti umuntu mutari mu kigero kimwe mutangana, nawe urondera ko mushobora kugendera ku rugero rumwe. Okay, Brianna, turi mu bihe rero twinjire neza muri entertainment. Ubu mwino misi canke ni mu bihe byaheze, abavyeyi benshi bakunda kuvuga umwana wabo avuga ati mama ndafise ingabirano kanaka ndagomba gukina filime, mama ndafise ingabirano kanaka ndagomba kuririmba, ari umukobwa kenshi bacagomba kumwamirira kure, mama birimwe ubusambanyi, mama birimwe ibi nibi, mama kunuku. Mbega wewe ko winjiye muri entertainment niko wabisanze? Ibyo bavuga hanze, ibyo bahora bakubwira hanze utarinjira, wasanze ariko biri? Ntabwo ariko nabibonye. Ahubwo ikintu cyose biterwa n'amahitamo y'umuntu cyane n'ubuzima yewe yamenyereye kubamo. Kuko iyo nyine uri umukobwa mwiza na abahungu navuga ngo simba uburyo nabavuga, ni ahantu namwe ushaka kugenda uhasanga umuntu, uri umukobwa uhasanga umuhungu nyine ashobora kugukunda cyangwa akanakubesha areke kubikubwira, ariko bitewe wewe n'ingingo wafashe cyangwa n'icyo ushaka kugeraho, mba numva nyine wo kwirinda. Uriko uravuga amajambo akomeye cyane, wumva wo kwirinda. Musanzwe kira kintu cyose bisigura ko ikintu cyose wojamwo, nubwo toja kina filime cyangwa toja kuririmba, izo ngeso zindi zo kuzamo zo gufata. Ahantu hose uja uri umwana w'umukobwa uzi neza ko utaza gusanga yaba mama n'abakobwa, uba ivyo bintu ubundi ubusanzwe ugenda uvyiteguriye ko bimeze. Ariko ikintu dukwiye kumenya nuko ahantu hariho hose wohigira ingeso mbi bitewe nuko utaba uzi icyo wagiye gushakayo, canke no kutamenya kwifatira ingingo, no kutamenya kuvuga oya. Na Bibiliya yavuga ati nimuvuge oya canke oyibe oya, ego ibe ego. Biyane ko uravuga amajambo akomeye cyane, bisa n'uri ahantu urundi rwaruka, bisa n'uko urahanura abandi bana basa n'abari mu rugero rwawe canke bagusumba n'abagusumba. Mu bisanzwe turabona ko ino city ko turinjiramwo, sinzi ko novuga ngo iriruka cyane, sinzi ko novuga ko hari ikindi kinjana tuko turinjiramwo. Urabona ko cyane ugwaruka, urabona ko rusa n'rwataye imico n'akaranga. Ubu hasanzwe harawe ibintu ngo bitazawa kera, sinzi ko usanzwe ukoresha imbuga naho maze kuyibona. Biriko bikorwa n'abana, abana b'abakobwa usanga bagifise mu mutwe hashushe, bariko bahendwa n'amaronko y'abana bari hanze y'igihugu, bamwe bita ba diaspora. Ugasanga ariko arafata ubuzima bwiwe, ariko arafata agaciro kiwe akakanda hanze, akakandagaza kubera amahera make cyane ariko aramuhendesha. Mbega we bijya nawe iri kurabiraba, usibye yuko ubona ko isi iri kiragenda ku musozo, nawe wo bivuga ko ikibijya bintu. Inyishu ya Mariya yindi no kwirinda, kumenya agaciro kawe, kumenya kunyugwa n'ibyo ufise cyane kabisa. Brianna, ndabona ko umwanya usa n'uri kuragenda, ndibaza ko umuntu arakwiye kubandanya tuje mu bindi bikorwa, ariko ndashaka ufatira umwanya muto cyane, ufatira umwanya muto cyane umbwirira abantu bari muri entertainment, musange entertainment, sibyo? Abo wasanzeyo nabimirije kugusangayo, harabo wasanzeyo ufise abo wigirako, gukina, ingeso n'ibindi byinshi. Hari nabo bagomba kuza bafise ibyo bagomba kukwigirako nawe, gukina n'ingeso n'ibindi byinshi bagomba kukwigirako, sibyo? Ndagomba rero ufatire akanya gato ubwire ujya muntu agomba kuza muri filime kubera naka, ese ni byiza? Umbwire n'ujya muntu ari karakina filime cyangwa ari kararirimba yaje kubera
kugomba nimba ari umuhungu yaje kubera umukobwa kanaka cyangwa umukobwa yaje kubera umuhungu kanaka kugira ngo bahurire muri cya kintu bose bakunda kumbure baje mu byo byabo cyangwa iki ndashaka umfatire umwanya muto mbega bijya bintu bizoramba canke ntago byoramba kuko ikintu ukora kubera uyundi muntu mpamya neza ko nta hantu byogera kuko uwo muntu ntibyaba ngombwa akabivamo ubwo nawe ntuzobandanye nyimba naka wakurikiye wagiye kubera naka wewe ntuzi ibibazo yahuye nabyo ntuzi novuga ko intambara yagwanye kugira ngo abashe kuba ari aho ari nawe ukagenda kubera we ntuzobasha kwihanganira cya kibazo yacamo cyane ko tudahura n'ibibazo bimwe bisa ikintu nobwira abantu abifuza ko abatarinjira muri buno buzima icya mbere ni kumenya icyo ushaka ntuze uvuga ngo nshaka kino kintu ukore rimwe ubone n'ikintu kironse intege zishika oya kino babwira no kubanza kugira umutima ukomeye kwihanganira amajambo kuko hari abazogukunda hari abazokubona uko utari nyene kubanza kugira umutima ukomeye no kumenya eske ni ikindondera nihe nshaka kugera apana kuza uvuga ngo nkurikiye naka yego tuba dufite abo twigira ko tukavuga ati shaka kuzokora nk'ibyo nakakora ndanamusumbye ngere ahandi kora we atageze izo ni bon ariko kugenda kuvuga ngo mbonana naka ngo byaragenze neza wibaze ngo nawe bizohita bigenda neza uko ubishaka oya urarindira hamugakora wizeye kandi cyane kabisa Brian ndibaza ko twosezerana no gusezera tukabandanya mu bindi bikorwa tugira tujemo ndibaza ko no gusezera nta kibazo ariko imbere yuko ndagusezera ndashaka kubera bino bintu tuba turimo tuba dukeneye abantu baza kuturaba baza kudushigikira ndashaka umpamagarira abantu bakurikirana imbuga za Miracle TV 257 wongera umpamagara abantu baza gukurikirana imbuga za Gitega Films uri kuragaragaramo muno munsi rega ntago biba byoroshye ije nk'intu cya mbere nababwira ni ukubanza kubyumvamo bakabikunda bakavuga ati kuko abantu benshi bavuga ngo abantu b'Igitega nimba ndonga Igitega ngo bajya mu ndabazi urya turigana turicarana mu ishuri urya twamaduhura ukabona ko nyene nta bintu bya bishasha azanye ariko siko biri icya mbere ni ukubanza gukunda ibintu by'iwanyu ukavuga ati nyimba ari umunyagitega nkanje yumvire ko ari gikorwa nubwo utabugikunda gikorere gusa ko ari umunyagitega ukirabe nyimba araho ubona kitagenda neza umubwira ati ibi ni bikoro kukosora kuko twama twiteguye kubumva cyane okay nibaze rero ko no gusezera umbwirira abantu ati ndabakunda cyane cyangwa n'utundi tuntu nyene ugiye urenza ko banakwakire kuko je nakubonye nka mushasha sinzi ko warusanzwe ufise andi matimu kinamwe ariko je nakubonye muri Gitega Film nka mushasha nifuza kuvuga ati no mwigeme ndamubona mwingabirano reka nzomuhamagara tuganire umunsi umwe tuganiza kunza Miracle TV 257 rero ndashaka umubansezerere unabansabire kukwakira nimba uri mushasha ndi mushasha cyane nyene cyo nabasaba nuko dukunda mukadukurikirana mutugire n'inama muduhamagare umwanya wose tuba twiteguye kubitaba kuko ntabwo twokwanga kumviriza abadukurikirana nyene nabo bumva atabishasha tuba twazanye mugerageze murabe mbari bitagenda neza mutubwire tuba twiteguye ubundi twe turabakunda
tuba twiteguye umwanya wose kubumva kumvisha mushaka hama tukagikora icyo nobahamagarira no kudukunda bakadukurikirana kugira ngo natwe aho abandi bakurikirana bageze natwe tuzohagere dushobore kuhagera canke dushobore kugera n'ahandi batageze ariko badahari naho twogera. Okay, Imana ikumpezagirire, Imana yongere hezagire buri muntu wese yumvirize kino ganiro, Imana yongere hezagire buri muntu wese yafite subscribe yagewe n'izi impanuro zatanzwe n'uyu mwigeme, yavuze byinshi hano yugwaruka, yahanuye n'abakuru, yavuze amajambo menshi kandi y'inkora mutima. Reka ndababwira ati ndabakunda cyane, ni One Boy Valaskira from Jet Paradise KBBC. Mwari kumwe na imbere yanyu ya kamera, mwari kumwe na Brianna, irinde mwavuze mwitwa Iradukunda. Mwari kumwe na Iradukunda Brianna, kandi numvibaza ko mwaryohewe cyane. Uno mwana ni mwiza, uno mwana asa neza, avuga neza, n'amajambo yavuze nayo inkora mutima. Reka ndabwira ko ndabakunda cyane. Ciao ciao, hasta la vista.